Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Muri abantu badasanzwe. Yesu abahezagire. Mugire umugisha uva ku Mana. Uyu munsi ubabera umunsi udasanzwe. Muri kuno kwezi twatanguye, mushikare kubona ikiganza cyiza cy'Imana gikora ku buzima bwanyu. Mutoneshwe n'Umwami. Mu byo murimo. Haleluya. Yesu Kristo abatoneshe. Abadushigikira abadusengera, Yesu abahezagire. Bakundwa, ndafite ijambo ku mutima wanjye rivuga ngo ni gute uzutegura umunsi wawe. Umunsi wawe utegura gute? Iyo bukeye, mbega utegura umunsi wawe ryari? Ni kubwira umunsi wawe uhanurira iki? Bavandimwe, nimba hari ikintu gikomeye cyane ugomba kwitwararika, ni ukumenya gutegura umunsi wawe. Kandi uko gutegura ibindi muzamubikora, musanzwe mubikora, ariko nshaka kukubwira gutegura umunsi mu buryo bw'imwemu. Mu buryo bw'imwemu. Bene data, ni mu gihe udateguye umunsi mu buryo bw'imwemu, hari ibindi bigutegurira ibyabyo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Zaburi ya 90:14 haravuga ngo mu gitondo, Zaburi ya Mose, mu gitondo uzoduhaza imbabazi zawe kugira ngo tuze tunezerwe duhimbagwe iminsi yacu yose. Urumvise? Mose ariko aririmba ngo mu gitondo mwami. Haleluya. Zuka mu gitondo wambaza imbabazi z'Imana. Bwira Imana iguhaza imbabazi zayo. Mu gitondo uduhaza imbabazi zawe kugira ngo tuze tunezerwe duhimbagwe iminsi yacu yose. Haleluya. Umwami Yesu agushoboza kuzutegura umunsi, uteguza ijambo. Tukazinuka mu gitondo uri kuvuga ngo ndagowe, ibintu ntibyagenze. Oya, dufite Imana ikora ibitangaza. Umva. Ukuriye kurarira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Bimenyereze gutegura umunsi wawe. Mu gitondo uzoduhaza imbabazi zawe kugira ngo tunezerwe duhimbagwe iminsi yacu yose. Umurongo wa 15. Utunezeze umunezero ungana n'iminsi twabarijwemo n'imyaka twabonye mu byago. Dekara umunezero, bwira Imana ngo Mana, uyu n'undi munsi mushasha wampaye umunezero. Unezeze kuruta iyindi myaka yose nababaye. Bwira uwo munsi, ubwire ayo masaha yahanurire. Vuga ngo Mwami nezereza. Haleluya. Bwira Umwana kunezeze. Unezeze Mwami. Unezeze kurenza ikindi gihe cyose nabayeho. Dufite Imana izinezeza. Bakundwa, dufite Imana izitanga ibyizigiro, izitanga umunezero. Byuka mu gitondo udeklare umunezero ku buzima bwawe. Igikorwa cyawe kiserure ku basabyi bawe, muri mu bwiza bwawe ku bana babo. Igikundiro cy'Uhoraho Imana yacu kibe kuri twebwe. Deklare igikundiro cy'Imana kuri wowe. Muri icyo gitondo bwira Imana ngo Mana, nuzuza igikundiro cyawe. Ntambi kumutamana w'igikundiro Mana. Haleluya. Abo duhura nabo Mwami, bumva igikundiro, amajambo ava mu kaje asoka ya igikundiro. Abambona igikundiro, abanyumva bumva igikundiro kuri jewe. Menya gutegura umunsi wawe. Saba imbabazi, saba igikundiro, saba umunezero. Muri ayo majambo havuzemo ibintu bitatu. Havuzemo imbabazi. Mu gitondo uduhaza imbabazi zawe. Haleluya. Mu gitondo Mwami utunezeze. Mu gitondo Mana udusiga igikundiro cyawe. Ibintu bitatu ni ibintu ugomba kuvuga mbere y'uko uvyuka, mbere y'uko uva ku gitanda cyawe, mbere y'uko wambaye impuzu mu gitondo ugenda. Ugomba kuvyitwarira kubivuga mbere y'uko wiruka muri bya bintu byose. Menyereze aturi amajambo ku buzima bwawe. Haleluya. Zaburi ya 88:13 uvuga ijambo ryiza. Uravuga ngo ariko Uhoraho we ni wowe ndakambira, kandi mu gitondo ugusenga kwanje kuzogusanganira. Reka gusanganiza igitondo amajambo yo kwidoga. Reka gusanganiza igitondo nabuze bino inshuti zino ngorane. Oya, ugusenga kwawe ariko gusanganira Imana mu gitondo. Haleluya. Ariko Uhoraho we ni wowe ndakambira, kandi mu gitondo ugusenga kwanje kuzogusanganira. Haleluya. Umva rabo. Haleluya. Mu gitondo Imana yumve gusenga kwawe. Igice cya 5:3. Uhoraho we mu gitondo uzokoma mu ijwi ryanje, ijwi ry'Umwami Imana ndikumvije ijwi ryo kuganya, ndikumvije ijwi ryo kwidoga, ndikumvije mu gitondo we Mwami wanje we uzumva ijwi ryanje. Mu gitondo uzokoma nerekeza gusenga kwanje kuri wowe, ndetse uzokoma nerekeza gusenga kwanje kuri wowe. Haleluya. Tegura umunsi wawe uteguzanya amasengesho. Bene data, nudasenga isi y'umwijima kirakora. Isi y'umwijima irakora amasaha 28 kuri 28. Hari ijambo nkunda muri Zaburi. Haleluya. Bivuga ngo usonkure mu mutego bategeye mu mpisho.
iyo uri kurasenga mu gitondo, iyo mitego yose urayegeranya ukayicagagura. Haleluya. Isi y'umwijima ikamenya ngo ari umuntu wasenze. Haleluya. Ugusenga kwanje Mana mu gitondo kuzagusanganira. Haleluya. Gusenga kwanje kuzagusanganira mu gitondo. Oh, glory to Jesus. Haleluya. Zaburi 119 umurongo w'147 haravuga ngo umutwenzi utaratambika naratakanze amajambo yawe niyo nizigiye. Umutwenzi utaratambika. Bene data, umutwenzi ni masanga saa 9 utaratambika n'abandi maso kugira ngo ndimbure ivyanditswe vyera. Haleluya. Abateramye batarakora mu mishingo byabo mandi maso. Amen. Haleluya. Kugira ngo ndimbure ijambo ryawe. Ibintu bitatu ugomba kwitwareka gutegura mu gatondo ni shira Imana amasengesho abe ya mbere priorite mu buzima bwawe. Ya mbere, icya kabiri ijambo ry'Imana. Mu masengesho usengere mu ijambo ry'Imana. Ufata umwanya muto wo gusoma ivyanditswe vyera. Usome ijambo ry'Imana. Icya kabiri ufata umwanya wo guhimbaza Imana. Ushima Imana, ushimira ubuntu bwayo. Uhimbaze. Haleluya. Utazire. Haleluya. Umuberera abantu bakiri mu ijoro imenyereze kuvyuka. Haleluya. Yavuze ngo mu gitondo Mana nzerekeza gusenga kwanje kuri wowe. Uyu wari umugenzi wa Yesu. Yesu yari afise umugenzi muri Mariko aravuga ngo ijoro rishubuca yarasohoka akaja gusenga. Umunsi wawe umva isi y'umwiza kirakora nawe haguruka ukore. Reka kuvyuka wirukwanga gusa uvuga oya, imenyereze mbere yo kuvyuka, mbere yo kugenda. Umva kora bino bintu bitatu. Gusenga kwawe gusanganira umwami wawe. Fata umwanya w'ijambo umedita, udeklara, uvuga ijambo ry'Imana. Iri ijambo udeklara kuri wowe n'abana bawe. Icya kane, himbaza umwami. Bene data, ufite byinshi byo gusengera kandi amasengesho yawe niyo azatuma ugera aho wifuza kugera. Ndakwifurije gutegura umunsi wawe neza, ubuteguzanyije bino bintu bitatu: gusenga, gushima, guhimbaza. Haleluya. Amasengesho n'ijambo n'amashimwe azagaragara mu gitondo. Imana izuza kuma mu gitondo. Ntukaze uje kuganya ngo Mana ngo urabona banza usenge. Haleluya. Yesu aguhimugisha kandi akugirire neza. Reka ndagusengera. Waduhaye umunsi mwiza w'umugisha, umunsi w'amahigwe. Mwami, ndasengeye umuntu uri kukurikirana. Haleluya. Iminsi yose mu gatondo umuheze kuzategura umunsi we neza. Umuheze kuzategura umunsi mu ijambo. Dawudi yavuze ngo ugusenga kwaje kuzagusanganira. Haleluya. Ugusenga kwiwe Mana kuza kugusanganira mu gitondo. Haleluya. Gusenga kwiwe kuza kugusanganira. Urakoze Mana, turagukunda. Haleluya. Uyu ni umunsi mwiza waduremeye umunezero n'amahirwe. Icubaro kibi cyawe mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Yesu aguheze umunsi mwiza w'umugisha.